Ndasubiye kubaramutsa mwebwe anywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigishijwe turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu akomeje gusambura igihugu ku rugero ruteye ubwoba, kugeza aho yafashe umwanzuro ubabaje kandi uteye isoni akoranye na Ziranotsi, aho bimuye Fomi bakayikura mu gihugu c'u Burundi bakaba bayerekeje muri Tanzania. Amakuru menshi akaba yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu mugwizatunga Ziranotse babikoze mu ruyeri rukomeye cane mu ntumbero yo guca ingufu Fomi yo mu Burundi, kuko iyo Fomi yo mu Burundi irimwo bamwe bakomeye cane kandi badahuza na Perezida Evariste Ndayishimiye nka Generali Arengiyome Bunyoni, bivugwa ko afisemwo imitahe itari mike, hakiyongeraho umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bajenerali Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaragerageje kwinjiramo bikanga, none akaba yakoze ibishoboka byose iryo hinguriro akaba yarijyanye muri Tanzania, mu gihe abarimyi mu Burundi bamaze igihe kinini bidoga kutabona ifumbire kandi iba yamaze gukorwa ahubwo ikoherezwa hanze y'igihugu nko muri Kongo ndetse no muri Tanzania. Ibi byose bikaba bishavuza abarundi batari bakeya, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye akurwe ku butegetsi, kuko ibyo ari gukorera abenegihugu birateye ubwoba ndetse biranababaje. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo ko Fomi ijya mu gihugu ca Tanzania aho kwiyongerera imbaraga ngo abarimyi b'u Burundi babone ifumbire ikwiye? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi atahaye imbaraga Fomi, ahubwo bikaboneka neza ko akora ibishoboka byose kugira ngo ace intege bikomeye Fomi? Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyatumye adaha imbaraga Fomi ngo abarimyi bo mu Burundi babone ifumbire ku bwinshi, byatewe n'uko banze ko ashiramwo imitahe ye, ndetse bikaba byaratewe n'uko yabonye ko Fomi iri mu gihugu c'u Burundi ifiswemwo uruhara n'abantu bakomeye kandi barwanya ubutegetsi bwe. Akaba ariyo mpamvu yakoze ibishoboka byose kugira ngo iyo Fomi ayimurire aho ashaka, ndetse ayimurire aho azabasha kuyikurikirana akayikuramwo inyungu ziwe apana inyungu z'abanyagihugu. Amakuru adushikira aremeza ko Fomi igiye kujya ihingura ifumbire muri Tanzania yatwaye amafaranga arenga imiliyoni 180 z'amadolari. Ayo akaba ari amafaranga menshi cane yari kongerwa muri Fomi ngaha mu gihugu c'u Burundi, abarimyi bakoroherwa kandi bakabona ifumbire ku gihe. Ubundi byagenze gute kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye afate uwo mwanzuro? Byose mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Twabonye ibyavuzwe mu gihe c'ivuka rya Fomi, aho hari umudandaza Evariste Nyandwi batazira amatwi yanyurujwe mu Rutana. Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagandaguwe.
twabonye inyifato zitangaje za Perezida Nkurunziza na Generali Bunyoni zatuma bitwa ko aribo bene FOMI. Twumvise amakuru yavugwa y'amahera yoba aterurwa mu banki nkuru y'igihugu akajyanwa muri FOMI, eka n'ingene inzego zari zubakiye ku bantu borohereza FOMI kugira ngo ayo mafaranga ya leta agume asohoka. Kino gice cya kabiri ndetse kikaba ari igice kiza kwerekana impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kujyana ihinguriro muri Tanzania aho guha imbaraga iryo mu Burundi kugira ngo abarimyi boroherwe, ahubwo agahenda abarimyi ko amadolari yabuze ko aricyo cyatumye ifumbire ibura, ariko mu by'ukuri amafaranga yose leta yashiraga muri FOMI yo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abarimyi bo mu Burundi babone ifumbire, byarangiye Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umugwizatunga Ziranotse bayohereje muri Tanzania, aho bafunguye ihinguriro rikomeye cyane risumba kure iri mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abarimyi mu Burundi bariko baravuga ko ibihe bigoye kubera ko batigeze babona ifumbire kuko FOMI yababeshe ndetse ikabatwara amafaranga, ariko bagategereza ko babona ifumbire bagaheba. Perezida Ndayishimiye yaragerageje kwinjiza umutahe we muri FOMI biranga, birananirana burundu. Biragoye rwose ko FOMI igumana ikibanza cyayo idashoboye kuguma ironka amafaranga ya leta. Ibyo nabyo birasaba ko igumana mu nzego zihambaye z'igihugu abantu bayo bafata ingingo zisohora amafaranga. Uwa mbere muri bo ni umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza byari bihambaye ko FOMI yigarurira Perezida Ndayishimiye kugira igume ironka amafaranga menshi ya leta. Amasoko yacu muri FOMI no hafi ya Perezida Ndayishimiye yemeza ko FOMI yasabye Perezida Ndayishimiye kuza gusubirira Perezida Nkurunziza mu mutahe wa FOMI. FOMI yoba yavuga ko mu mutahe wayo hasanzweho igice kingana n'imiliyaridi 20 kigenewe umukuru w'igihugu, ku buryo umukuru w'igihugu wese naho yari kuba agatorwasa azokwama aronka ico gice c'umutahe wayo. Amasoko yacu yemeza ko Perezida Ndayishimiye yabyanse kuko yashakaga gushinga ige ndetse agashaka guca intege bikomeye cyane abakeba biwe bari barongowe na Generali Arengiyome Bunyoni ubu upfunzwe. Ntibyatebye umuryango wa Perezida Nkurunziza nawo wahavuye uja muri FOMI kubaza ubutunzi umuhisi yasize muri iryo hinguriro. Amasoko yacu avuga ko mu mwanya wa mbere Ziranotse yamenyesheje uwo muryango ko abo kwa Nkurunziza bashobora kuronka inyungu za 2020 zavuye mu mutahe wandikiwe umukuru w'igihugu, ariko ko uwo mutahe atari uwa Nkurunziza ahubwo wandikiwe umuntu wese azoba umukuru w'igihugu. Ayo masoko avuga ko umuryango usigwa na Nkurunziza utabyemeye, mbere bagera aho bitura Perezida Ndayishimiye nawe abasaba ibyemezo ko ari amahera ya Nkurunziza. Umuryango uvuga ko wazanye ibyo byemezo. Ayo masoko yemeza ko Ziranotse we yabandanije kunana, nyabuna agabasaba Perezida Ndayishimiye kwinjiza muri FOMI kubera uwo mutahe w'imiliyaridi 20 wari umurindiriye. Perezida Ndayishimiye yoba yashize iperereza kudadanura ico kibazo. Ziranotse yoba yahavuye yemera ko za miliyaridi 20 ari za Nkurunziza, maze aca yiyemeza kuziriha umuryango w'umuhisi mu bice ibiri, imiliyaridi 10. Kuba Perezida Ndayishimiye atemeye kwinjiza mutahe muri FOMI yabaye intango ikomeye y'igorane za FOMI. Naho yari ifise abategetsi bakomeye bayishigikiye, birumvikana ko ingufu zayo zari z'umwanya muto kubera umukuru w'igihugu ashobora guhindura abo bategetsi umwanya wose ashakiye. FOMI yagumanye ubushobozi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nta na kimwe cyahindutse mu migenderanire ya leta na FOMI mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ruheshi 2020 gushika Ruheshi 2022, umukuru wa leta yari Arengiyome Bunyoni asanzwe afise umutahe ukomeye muri FOMI. Umushiranganje ajejwe by'ufumbire yagumye ari Deo Rurema, aho nta bwoba bwariho ko leta iguma igura ifumbire riva muri FOMI. Abajejwe gusohora amahera y'igihugu ntibahindutse. Umushiranganje w'ikigega ca leta yagumye ari umushiranganje w'ikigega ca leta ntiyigeze ahinduka.
Ibikorwa bya Ziranotse n'abo bacuditse byarakomeye muri ico kiringo, mbere biragurwa rwose batangura ibanki, bubaka ihinguriro rya FOMI muri Tanzania, banakora ibindi byinshi byo kwagura FOMI mu Burundi. Ubu binavugwa ko FOMI yoba igeze kugurura amahinguriro yandi muri Kenya na Angola. Muri ico kiringo nyine Ziranotse na bagenzi we buguruye ihinguriro Atrapco rikora ibyo gutekeramwo. Amasoko yacu avuga ko nk'isukari itari nke mu Burundi yoba isigaye izanwa na Ziranotse ayikuye hanze maze akayitekera mu mifuko yitwa ya Susumu, kubera Atrapac ariyo isanzwe ikora iyo mifuko. Hariho n'ayandi mashirahamwe yegukira Ziranotse n'abo bacuditse ariko arakora. Umugumuko w'abakozi ba FOMI kuva mu mwaka wa 2021 kuri nombonesha kure twarakoze ibishoboka byose ngo tubereke ibiriko birabera muri FOMI, ndetse bikaba byaragize n'ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu. Twatanguye kuronka ubutumwa bw'abakozi ba FOMI bidogera akarenganyo bakorerwa, bamwe bavuga ingwara bakura mu kwama bari mwishwagara hanyuma ntibavuzwe neza. Haravuzwe abagira amasanganya y'akazi bakirukanwa badatekererewe. Haravuzwe ibijanye n'imishahara mito cane ku bakozi bato mu gihe abategetsi bahembwa umurengera. Haravuzwe amasaha y'umurengera ku bakozi bato basanzwe bakora amasaha 12 ku munsi kandi bagakora iminsi 7 ku ndwi. Umwe mu bakozi yagize ati sinshobora kumva ukuntu umuntu umwe akora amasaha 8 ku munsi ahembwa imiliyoni 24 ku kwezi, hanyuma ukora amasaha 12 ku munsi kandi iminsi 7 ku ndwi we agahembwa ibihumbi 200 fabu ku kwezi. Ni akarenganyo karengeje. Biratangaje kubona ukorana n'umuntu agahembwa inshuro 100 umushahara wawe kandi ariwe akora amasaha make y'akazi. Birimvukana ko abantu bose badahembwa amwe, ariko ko habaho abahembwa inshuro 100 umushahara wabo bakorana ni akamaramaza. Ako kazi k'umurengera katumye abakozi batangura kurara ku kazi, abandi baragwara. Muri Ruheshi 2020 bamwe mu bakozi barangumutse baranka gufungura baca bakorerwa iterabwoba, mbere barirukanwa mu buzi batumvirijwe. Abakozi baritwaye muri sentare y'akazi, urubanza rwabo ruriko rurafata intera ikomeye cyane kubera abakozi bace bashigikirwa n'abagwizatunga batanguranye na Ziranotse, ariko Ziranotse akorana na Nkurunziza barabirukana. Ubu mu kumwihora nibo batanga amakuru y'ibanga ndetse bakavuga ibyerekeye FOMI. Ababuranira FOMI muri urwo rubanza ntibagira ayo bacira n'ayo bamira, ndetse biraboneka neza ko batezwe umutego ukomeye cyane. Urugamba rwa Ndayishimiye na FOMI, intambara ya Ndayishimiye na Bunyoni ntizosiga FOMI igihagaze nk'uko mubibona, uretse ko yakoze ibishoboka byose akayigarurira. Amakuru dukora mu isoko ryacu mu iperereza avuga ko Perezida Ndayishimiye yasabye iperereza gutohoza ku miliyaridi 600 yakuwe mu kigega ca leta agahabwa FOMI ku itegeko rya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye yoba avuga ko FOMI itegerezwa gusubiza ayo mafaranga, mu gihe FOMI yo yoba ivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu ryagize riti ntimuzi mutangare mubonye Ziranotse akurikiye Bunyoni, ndetse benshi bakavuga ko impamvu Ziranotse atigeze afungwa ari uko yemeye ko ihinguriro rigiye gushingwa muri Tanzania, igice cyaryo cyose kizaba cyegukira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ishavu rya Perezida Ndayishimiye ryerekeye kandi abategetsi yabogoje muri leta, ndetse rikaba ryerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka guhombesha FOMI yo mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo nyabuna agateza FOMI yafunguye muri Tanzania mu ntumbero yo kugira ngo agumye acinyize bimwe mu bihangange kandi akore ibishoboka byose kugira ngo ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi bihinduke, kuko ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yegereze abagwizatunga bakomeye kandi
abakeba abakeneshe, aho amakuru adushikira yemeza ko ubu ifumbire izajya ihabwa abarimyi nyinshi izajya ituruka muri Tanzania kandi ikaza izimbye cyane. Andi makuru akemeza ko FOMI iri mu gihugu cy'u Burundi ishobora no gusubira inyuma kugeza n'aho yasamburwa bivanye n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka guteza imbere iryo hinguriro yatanguje muri Tanzania, aho amakuru adushikira yemeza ko umutahe munini ari uwe, ndetse amakuru menshi akemeza ko ayo mafaranga yateruwe muri BRB, ariko Ndayishimiye akaba yaragize umutahe wiwe, ibyerekana ko abarimyi mu Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye abandanya kugisambura. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.